Inshuti bakunzi ba JC TV turabaramukije turabahaye umuramutse canke mwiriwe mwene ahantu hose aherereye. Uyu munsi nkuko mubibona kuri plateau za JC TV dufise umutumire adasanzwe, umutumire w'ijunja n'ijambo, inyambara umusore, inyambara umugabo, ivyo mumaze kubimenya. Ico tubasaba gusa ni ukudukurikirana kandi mwibuke gukanda subscribe, mbere ndetse munagire partage kugira ngo ivyo tutavuganira bashikire mwese muzomugize neza. Umutumire turaguhaye ikaze. Ku mazina abavyeyi bampaye nitwa Itangishaka Igor. Hama hariho ayandi mazina nyene usanga hariho abatazira ni Jaguar. Jaguar. Yes. Jaguar ryavuye he mu gihe Bon, Jaguar abanyeshuri nyene barandaba bakavuga ati Igor. Ndavuga turi mu mashure, mw'ishure donc je ndi umuntu umengo ndakerebutse cane. Bon, barambwira ati Igor wewe nambura Jaguar. Rero umunyeshuri uze kumbwira ako kantu nanje naciye numva umenga karandyoheye. Jaguar ndarifatira hano ndavuga ati kuko ndi Jaguar kwe. Jaguar. Yes. Kirenda gusuzugura izina ry'abavyeyi. Oya sinarisuzuguye ry'abavyeyi ndanarikunda cane. Ariko Jaguar turakubona kuri plateau za JC TV. Yeah. Mbega twiteguye kwiki uyu munsi. Mwitega ko ibintu vyiza cane kandi ibintu biteye igomwe. Nivyo vuba. Ibintu biteye igomwe kandi vyiza cane. Yego. Turazi ko ibintu biteye igomwe kandi vyiza kuri ino none, mbega twiteguye ko ibintu biteye igomwe vyiza vyo ku ruhande rumwe. Bon, nk'akarorero ikintu kijanye n'umuziki, hano na cane cane apana wa muziki twumva ngo mu bisanzwe ngaha mu Burundi tuvuze umuziki ndi umuntu akunda kuririmba cane, no gucuraranga vyose. Yego. Wowe rero mw'izo mpande zose uko numva ari nyinshi usanzwe uri ku muziki mu bwoko bwahe? Bon, je ndi ku muziki wo mu bwoko bwa gospel. Gospel. Yeah. Kubera iki wahisemo gospel? Bon, gospel ndayikunda cane. Ni ukuvuga kuva jewe nkiri mutoya nakuranye abavyeyi banje bankundisha ibintu vyo gusenga. Ibintu vyo gusenga rero bankundisha vyaratumye nkunda no kuririmba cane kubera je natanguye kwiga gucuraranga umuziki kuva nkiri umwana mutoya. Kuva rero ico gihe je naciye numva nkunze ibintu bijanye no kuririmba, ari naco gituma naciye ndabihitamwo numva nobikurikirana. Ukaririmbira Imana. Umaze kuririmba indirimbo zingana gute Igor? Bon, indirimbo maze kuririmba ni imwe. Ni imwe, izindi sinaronse amahirwe kugira ndaziririmbe, ariko iki gihe niho nari ndose amahirwe ngo maze gukora indirimbo imwe. Igor mu kazi ka misi yose usanzwe ukora iki? Bon, je sanzwe ndi umunyeshuri. Usanzwe uri umunyeshuri. Yego. Mbega Igor, Yego. birakorohera gufatikanya ishure no kuririmba? Bon, biroroshe cane kuko kuririmba nubwo ndabikunda sindabiha umwanya munini par rapport y'ivyigwa. Kuririmba ni nk'uko nyene ushobora kuja kuririmba mu masengero muri vya bindi nyene muga ntusiba kw'ishuri canke ntuja kw'ishuri ngo usibe gusenga, kandi kuri eglise ugasanga ukomeza uririmba. Nico gituma kuba ndiko ndaririmba uyu munsi nibaza ko ataco je mu buzima ndabona ko ataco bintwaye mfatikanije n'ishuri. Igor, Yego. turazi yuko iyo umuntu atagiye muri repetition gutegura canke umukinyi wa football ntagende muri entraînement ntaboneka mu kibuga, none we kuba uri kw'ishuri uronka umwanya ukwiye wa repetition? Ya umwanya wa repetition ndawuronka mugabo sindonka umwanya uhagije gose, muga kubera byose bidufasha Imana. Umwanya kameme ntubura na mutoya wo kuja kugira repetition, kandi iyo ngize repetition naho urumva kubera bari ibintu by'iwanje ndabikora, hama ndabikoze ndaraba abantu bankuriye, hama nkabegera nkababwira ati burya aka kantu mu kwanyumvira gute. Imana ihagufasha. Imana ikamfasha ugasanga ibintu biriko bigenda neza. Reka tutaravuga menshi kumbure ntihavutwikije amajambo uducishizeho gatonya imbere yo kutubwira iyo ndirimbo ahiherereye canke ahigeze. Ni indirimbo yitwa mu kibanza c'ubwiza. Mu kibanza c'ubwiza? Ubwiza bw'akabare bwa Jardin Public canke? Bon, mu kibanza c'ubwiza nshanze kuvuga donc ahantu Imana iherereye. Ahantu Imana iherereye? Ahantu Imana iherereye ni ahantu heza cane. Nubwo ntarahabona, twese ndazi dufise amatsiko yo kuzobona aho hantu. Ubundi naharirimbye ndahayagiza ko ari ahantu heza. Kandi kuba ari ahantu heza nizera yuko nayo nyene n'Imana niyoja kuba ahantu nyene hinutse. Wewe rero ndumva uri muri abandi babesha kuko iyo umuntu akurikiranye neza
arakunda gusanga abantu bakorera Imana babesha. Uti gute? Yaba pastor arabesha, yaba umuririmbyi akabesha. Kandi abo bantu barakingiranira ikibaba kuko iyo bahuye nta numwe avuga ko undi ari mubeshi. Ndaguha akarorero. Umuririmbyi aragenda hari imbere kuri bahita kuri ya rutaje nki kuri podium akaririmba ngo nta numwe yosa na Yesu. Pastor iyashikabira ariko aratambye iyo ndirimbo, hanyuma muri wa munezero agace genda agusoma ijambo ry'Imana. Urazi ijambo ahitira avuga kumbwira mugenzi ngo usa n'Imana, ahigiye kurimba ngo nta numwe yosa na Yesu. Ariko ayo majambo urayumva ntibabaye ko baravuguruzanya. None mwa babiri ninde yavuze ukuri? Bose no kuvuga mubisanzwe umuntu abantu ntidutahura komwe. Wowe uri kubitahura yuko umwavuze ati nta numwe yosa na Yesu. Usanzwe tuko tuvuga ko ata numwe yosa na Yesu. Nta muntu numwe mu bisanzwe ibintu bisanzwe Yesu yagiye akora canke ku bushobozi Yesu afise nta muntu ashobora gusa nawe. Aho reba ari kuvuga nta numwe yoshobora nka Yesu. Ego hanyuma umunsi rero pastor nawe nibagiye kuvuga ati bwira mugenzi wawe usa n'Imana, ubundi twaremwe mu ishusho y'Imana. Kuba twaremwe mu ishusho y'Imana rero dusa nayo. Mandi majambo pastor ni watabesha. Nta numwe mu bisanzwe abesha. Muririmbyi aba yatubesha. Muririmbyi aba yatubesha. Muririmbyi aba yatubesha. Donc abaririmbyi mu bisanzwe nyene abaririmbyi ntitunabesha mbere hamwe. Ntimunabesha. Wowe nk'uburambwiye yuko ufite indirimbo two mu kibanza cy'ubwiza tutabeshanye, icyo kibanza wakibonye mu nzozi? Icyo kibanza wakibonye gute? Giherereye muri Bibiliya neza na neza? No kuvuga ikibanza cy'ubwiza bundi tugiye gusoma nyene Bibiliya turumva yuko Imana iri ahantu heza cyane. Ahantu heza kandi hatuje hasa neza vraiment. Iri ahantu Imana iri no kuvuga je naco no hagereranya. Ico gituma nahagije Imana ndayibwira ako ahantu iri hasa neza cyane. Ari mu kibanza cy'ubwiza. Ariko ntaho urabona. Naho ndabona. Gusa cyose tubishobozwa nayo rigari gihe usanga. Gusa ndabitahura kuko Yesu agiri kwisi yabwiye abigisho biwe ngo ugomba kunkurikira ni yihebe. Abicihebe. Ateko ahigiye kubicihebe. Aciyikorera umusaraba ashiza tugende. Yo mugabo akura abantu ku kiyaga baragenda atanabajanye ku nyanja. Baramukurikira baragenda. Acabwira ngo nzogaruka. Ababwiye bose nta numwe gihari. Bose barapfuye. Ariko we ntiyumva yuko nawe nyine abesha. Yesu nabesha. Ndabishaka meme no kuvuga ibintu burya umuntu aravuga iki yashaze kuvuga iki. Ubundi uzogende kuraba nka mu Burundi mama ashaka gutuma dufate akagutuma ati dufate nka mama wanje nabwe Igor sa rero mwana wanje burya uno musize gusanga wavomye amazi uraza abantu baba jeune bubu kumva ngo byaratugoye rero ugasanga donc soit nibagiye soit nagiye mu bindi yo wanje canke namugaye ico gihe rero mama araje asanze bimwe yantuma ntabikoze yasanze ntabikoze rero agacambaza Igosa kuko utavomye abajene tuburi ivyo dusigura hirya no hino kugira ngo idefande twidefande amare nawe agacambwira ati bukeye rero ugasanga cagikorwa ni ngombwa kandi ko ndagikora iyo ndagikora rero agacambwira Igosa urabona ko utavomye nubuce nsanga utavomye mu bisanzwe ambwiye aca asanga ntavomye uriko uravyumva nayo ugiye kuri methodology z'ikirundi urumva yuko yambwiye asange ati nubu nsanga utavomye ugiye ngo ncandeka kuvoma agomvuga ati ntavomye baranyica bivuze ngo rero mu rurimi rwacu rw'ikirundi turashaka kuvuga iki twashatse kuvuga iki ariko rero murumva yuko mugira ibintu biri contre mwarima gusiganya abasigentira ngo musange mutayikoze muca muyikora kandi abwiye ngo sange mutayikoze interrogation cyo gituma rero navuga ati ikintu gikorwa kubw'ikintu kanaka canke gikorwa ku mwanya kanaka umva mwarimu mandi majambo ikindi kiragoye kiragoye vraiment kandi urabitoye nuko
Igor Sawa. reka tutaraja muri maremare kumbura uducishizeho gatonya Yeah. atumira amate. Oh. Mu kibanza c'ubwiza butagira akagero, aho witeguriye hejuru y'amajuru, ahasumba amajuru niho utuye. Mu kibanza c'ubwiza butagira akagero, aho witeguriye hejuru y'amajuru, ahasumba amajuru niho utuye. Kandi wamuhimbazwi ibihe byose, dufadikanije nabo mwijuru, dufadikanije nabo mwijuru, dufadikanije kukuramya. Igor urakoze cyane. Murakoze gushima. Aho hantu rero numvisemo akantu Mm. ndahita ndiyumvira Eh. ngo dufadikanije nabo mwijuru. Eh. Ndagomba kumenya ahantu muhurira nabo mwijuru mu kuririmba. Numbona kuvuga Bibiliya twemeza nuko yuko mwijuru ari abamarayika, kandi abamarayika bama bahimbaza Imana ibihe byose. Niko kazi bakora. Niko kazi bakora mwijuru, no guhimbaza Imana. Abantu baba banezerewe kubw'ivyo rero bivuze ngo n'uyu munsi bariko barahimbaza. Nanje nimba ngomba guhimbaza Imana kubwo ibikorwa n'ibitanga dusanga iba yarakoze, nico gituma nanje njambwira Imana ati Imana nimba koko nimba mwijuru ngiyo hari abamarayika baguhimbaza nabo kugira ngo tuguhimbaze. Yeah. None unyumvira ko Imana iri mu kibanza c'ubwiza mwijuru, unyumvira nitwagira tuzokora iki? Nitwagerayo bundi mwijuru ndategereza kuririmba pe. Mwijuru dukuvuga hari nico novuga ati hariyo amahore menshi. Abaririmbyi bazoririmba, abacuraranga bacurarange, kuko kuva na kera n'isi itarabaho bararirimba. Bo Bibiliya twemeza neza Satani yuko yari umuririmbyi kabuhariwe ga. Yaririmba pane bijendirimbye akajwi kamwe, kandi rijwi ryanje umengo ntirifashe. We waririmbye ubundi asoka amajwi menshi, kandi harimo muziki, harimo za battery, harimo za bass. Amandi majambo revya ibintu byo gucuranga byahereye mwijuru. Mwijuru byahereye. Ubundi twe dufise akantu dufise nka endiziye. Na endiziye sinzi ko tuyishikana ngaha mwisi yuko byari bimeze mwijuru. None Satani amaze kugera ino akazi ko kurimba cyagaheba. Satani ubundi ububasha yarafise mwijuru. Ugiye kubiraba Satani mwijuru yarafise ububasha budasanzwe vraiment ukuririmba. Yarafise uretse no kuririmba, yarafise n'igiti gikomeye mwijuru. Amaze kugera ino. Amaze kugera, urumva amaze kujakanya mwijuru, urumva nta bindi tumwaka byose. Yaratswe byose rero, mu gihe yatswe byose urumva ntaca bakishoboye uruvyo. Mandi twebwe turirimba amajwi ane kw'isi. Duspose ko yasigaye 8 arimbwa nabo mwijuru. Ayandi 8. Shaje nashobona bivuga ko gusa mugabo nimba Satani koko Satani nimba ari we yari umuririmbyi wa mbere, akaba yarafise amajwi 12, akaba yari wa mbere, sinovuga ngo mwijuru basigaranye 8 natwe dufise 4. Bo birashoboka kuba badafise 12 akaba basigaranye 8 tukaba twaragabura, akaba baraduhaye kwani nabo basigarana 8. Ivyo birashoboka. None Igor, iyo ndirimbo yawe uhegiye kuturirimbira uyu mwanya tuvugana, umuntu ashobora kuyironderera hehe? Byifashe gute? Indirimbo no kuvuga iracari kirakogwa. Isigaje umwanya mutoya cyane. Novuga ngo nta misi 3 canke nisigaye indirimbo ikaja hanze. Ego iyo ndirimbo na cyane abantu bayipfuza canke bashobora no kuyumva bakavuga ati indirimbo turakeneye kuyumva ingene izo bimeze. Turashobora kwisanga kuri Super Eagle Films. Super Eagle Films ni channel postinga ko iyo ndirimbo, tushira ko iyo ndirimbo kuri Super Eagle Films. Kuri Super Eagle Films rero ntabwo hazoja ko iyo ndirimbo gusa. Dufise amakrebe menshi akina ibintu novuga ngo filime mu Kirundi, amareresi yo mu Kirundi,
na cyane cyane niyo ndirimbo niho izoshikira kugira ngo abantu dukomeze kubanezereza ya Igor turumva yuko asanzwe afite n'ibindi bintu ari mu by'ama club n'ibindi mbega Igor tusanzwe tuko turavugana nawe asanzwe afise management ya nta manager mfise no kuvuga ni ibintu twebwe nyene twahise nariyumviriye usanga ibintu birakwiye bikwiye mbundi hajya impano ari impano usanga zitakwiye kunyegezwa nkiza mbo nko kuririmba hari umuntu kuririmba vraiment atafa binyegeje nko kuririmba canke gucuraranga siko urabona bajya ba musicien umumizisye ahantu abari wewe abayumva muri we wadudubiza yumva yoja ahantu akaririmba agafata ya instrument akacuraranga amaze gucuranga uwo arumva ko yuzujwe amaze kuzuzwa rero muri we kubara bayaronse instrument yiwe abayumva rero ko yoguma atera imbere hama rero natwe no kuvuga ikintu kijanye no kuririmba iyo muri wewe wumva ukeneye kuririmba uzi kuririmba mu sanzwe canke donc ugerageza canke iyo ubyiyumvamo uragerageza kugeza ya mpano yishikiriye Igor asanzwe yiririmba na wenyene canke arafite abandi bamufasha bon ndafise abandi bamfasha twaririmbanye ariko uyu munsi nanone ntibabonetse wabasize kayiko asubira kwikora nukuvuga bude twapanze yuko nyene utumire twakubwitaba hamwe byameze nk'ibibagoye nyene samuganizira ko undi munsi bazobabona abantu tuzobashikiriza Igor umuririmbyi asanzwe arimba gospel arimba indirimbo mpimbazamana kandi kugiti ciwe Igor abanywanyi bacu cyo kimwe nabi wawe ufise nabo mirije kuronka ubasabiki mbo ikintu cyambere no basaba uyu mwanya nyine umuntu azoba ari kararaba ikiganiro ari akantu wabanje kubasaba banze gukora bwa mbere ko babanza bakakakora hajya babwire nawe je yashaka gusanga baramenyereye ujyawe ngo ni vya bindi uri hano ngo arakantu igeze kumviriza sinziwe kwigeze kumva ko mwana ngo yitwa Karebi wundi ni Soni umbabarira Soni uko niko wamuvuga aba rero nanje usanga avuga tujye mu buryo mu binga turamenyereye niko yamavuga misi yose shone subscribe kubera kandi batabutubwira sonde subscribe bo canke sabone ya canke suivre barabyumva ni binyene abantu bategeza gukora subscribe abantu bikora rabikiganiro ifo gakora hanyuma masabone vraiment kameme muzamara hamba kandi ni kiganiro cyo kukiraba ifo nk'abantu nkabangahe bakaraba nabo bakanezerwa kugira ngo ibintu bimere neza bumve yuko mu ijuru hari ikibanza cy'ubwiza bumve ko hari ikibanza cy'ubwiza ya na cyane cyane muri JC ifo cyane no kuri Super Ego Films kuri Super Ego Films no kuvuga na genda bazaniye mu misi mikeya gose mikeya ibaho no kuvuga nzobana ndabahaye iyo ndirimbo hanyuma kugira ibintu bimere neza egome Igor akajambo uwumva ushobora gushikiriza abanywanyi ntoba nakubwiye ko barakaye abanywanyi nubwa abanywanyi yaba biwawe yaba biwanje bose nukuri je ndabakunda ndabakunda kandi byimva mutima atari byo kuvuga ngo ndiko ndabesha nubwo tubwiye ngo baririmbye ngo turabesha ubwo tubesha nyene komte ubundi navuze ko umuntu akora ikiye kugira akora ikijya no kuvuga ngo gushika uyu munsi abanywanyi turabakunda cyane kandi kuba ndabakunda vraiment nibyimva mutima nabivuze ama ikindi naco nobwira aba bantu ibi bintu umaze ko biraba karaba abantu biha nukuri chamo bibona nawe ibintu tugenda neza hanyuma nibaza ko tuzobakorera ibintu byiza cyane Igor rero uti yaje kandi yajaje nigeze kumva umuntu arimba ngo nje ntazambaye indirimbo intera amatsiko kora bansanga arambaye ndiyumviye none abaririmbyi barimba gospel n'abaririmbyi baririmba igisani bose barabesha si twese
abari basi uremera ko bariho babesha eh bariho no kuvuga abaririmbyi ababesha rega sabaririmbyi gusa bana babesha ni benshi gose burya rero wotumubona ndaguhenda yo ngorana igimi ndagwa ku mugoroba kandi nzi ko ataho ndakura aho kugenda kubesha abantu kuri rezo social ngo nje ntazambaye kugira abantu ngo bayirabe hamagenda kora bugasanga ari kwije oya gusa je ndazambaye vraiment gusa murabona ko nambaye waje uzambaye uzoduhenda ibindi je nzo kuhenda ibindi no kuvuga je kwambara nje ndazambaye ego vraiment kandi ibintu ni sawa kandi ibintu bigiye kumera neza vraiment bigiye kumera neza kandi mu minsi mikeya gose je nzoba ndabatama kwera Igor ndakwifurize gutera intambwe mu rugendo watanguye ego murakoze cyane no kuroranikwa ego murakoze hari ikindi ari nakubwiye ngo usaba abantu akenshi y'abantu ariko bararimba indirimbo z'Imana canke babonye bafata inzira igana ku Mana bafise impamvu bayiganye we nkuba Imana igushikiriye nyene yakubaza ngo Igor bari ikintu ukorere bunyene nka Igor nyene nka Jaguar wocibwira gute ikintu ca mbere Imana yompa yashaka shaka inkomezi Uwe inkomezi numvise ngo inkumi inkomezi inkomezi ziki inkomezi zo mu mutima kuko ubundi none ko umutima wowe wabonye kwite ko hadakomeye ukunze witahabona ubundi mu mutima iyo urakora ibintu nk'ibi abaye ibintu byinshi bigutsitaza abaye ibintu byinshi bigutsitaza ibyo usanga uri kurakora ugasanga iyo uri kurabikora rero habamwe ibindi bintu usanga ngo ni intambamye ugasanga byakubabaje mu mutima ibyo rero ugasanga ni ibintu bimbabaza umutima wagiye uracenjagurika rero mu gihe Imana iri kumwe nanje izondinda byinshi izotuma nkora nihanganye naho ikintu kizoba cambabaje ntibizonshikira gose azi ko abantu babaririmbye nyine na Satana aradukarira cyane nico gituma rero usanga vuga ati Imana basi izobe mu ruhande rwanje yonyine ize inyiganzira urabantize kubekure nka Stefano yagendana n'Imana bakamukurura n'amabuye bakamukura amabuye kandi izokuba hafi nka Meshaki na Shadraki na Abednego bo bagiye mu muriro bisanga bari kumwe bajya abantu isengesho nibaza ko basenga bacuramye nuko bajya abantu no kuvuga mu bisanzwe bari bafise no kuvuga experience mu masengesho experience abwo bari bafise kwicisha bugufi imbere y'Imana nayo ikabemera ikaba abandi bagenda nk'ibihangange ishira bari hati banza bari none abantu bigira ibihangange kameme Imana iramaze akavuga ati manzi uca hariya kugira banze ukomere gatoya ariko Stefano magiriza iki Stefano nukuri cyasha mwagiriza ndamagiriza nico gituma ikintu kanaka kiraba kugira ngo kindi kibe kandi atagapfuye ntagakira niko mukiro abarije maze kwiremesha abanyarwanda bavuze ngo iba iri hahandi ngo umwana wayo ngo bamukweta ngo ikirirabiye kugira ngo biremeshe bafise ukuntu biremesha bakumva yuko ibintu reko baragiye bari mukuri wa mbere yabagiye ngo ibirihe ariko araririmba ngo ibirihe kuko nzi kwishoboye bashabirishura ngo ibiri hahandi umwana wayo kwitwirikira uwo mingo rero bari bahabonye kubera cyo rashaka kwanze ko agiye gutembera ubundi rega abantu turihenda ubundi Imana ntahije ubundi Imana turabana hafi kuko yoyo biba hafi kurusha umwambaro twambaye ubundi iyo Imana urabona niyo mpuzo wambaye bugare imusisenge muregeranye gose musisenge burya rero iyo nawe udashaka kubana nayo ndayitandukana nawe igaca yirabahane ibirigiye tugituma nje ndayisaba rero impande yanje tuje twose kiziragira ati manze igereyo gatoya igora manze yavance cyane cyane ego bakunzi ba JCTV reka ngo tubasezere by'ukuri nizere ko mwaryohewe mwabanye nacu umwanya mwiza cyane kandi turabishimiye mukomeze kubana nacu imbere ya kamera rero inyuma ya kamera nako imbere ya kamera ko hasanzwe hari jewe Izayi ariko arabashikiza ikiganiro tukaturi kumwe n'umutumire inde Igor Jaguar kuri kamera twaba turi kumwe n'abatekinishe babiri bavyumva neza atavyo kwihenda uwo bita Kevin Kade hamwe na Garuma abo rero
uwihenze bo gucurika ku isanamu Biraboneka. reka tubashimire cyane mudukunde ntimuducurike twizere yuko n'ikindi gihe muzobikora neza bakunzi wa JCTV turabashimiye naho butaha rumva sinzi ko Mhm. novuga ubundi nanje ndasoje abakunzi no kuvuga nongeye gusaba kandi Mhm. JC turashaka gutera imbere kamere Mm. kandi nabo bantu babikora abo bana bahinga abo nabo nibo bayikora abanyene turabasabye mwebwe nyene murabe tuno muzamuragira quelque part yaba kuri JCTV abo vuga rimwe bakumva kose apana kabiri bumva kose yozo baravyumva barabine noneho baravyumva nanone kubera ujya ariko yamavuga na uyu munsi reka mvuge rero uyu munsi reka mvuge JCTV turakeneye tujya tuntu yavuze sinanutwe nuyibuka ufyonda subscribe hanyuma sabone. ugaca ubona agakengeri aho gakengeri rero gafyonzeko akantu kose ka JCTV kaje akanotification tukabona hejuru umengo ni na ka message karyoshye kavuza video pause kaje ka message kararyoshe gose kararyoshe ko na JC niba bikora neza je ndazi JC umunsi umwe muzomuvuga ati ni mu WhatsApp zanyu imikashi zanyu kamera nanje nabatumiriye rero cyane kuri Super Eagle Films mu gihe umuvyeyi w'abarundi se barundi yavuze ngo umuntu wose uronke icyo ufungura ni mufukuro nk'icyo biga na tumessage twavuza video pause turakenewe mu gihe bariko barakora bijya tuno kuri JC cyane no kuri Super Eagle Films je mwabikora urumva sinzi ari gihe uzosanga ari ibintu ego reka tugushimire cyane nizere ko nitwasubira gutuma ko ikindi gihe uzotwitaba kumbure mukatuzanira n'abandi baririmbyi tukatamba igisirimba na cyane ubu abo twayikoranye nibaza yuko bazoba bari ready bazoba bipanze ko bambwiye ati hanyuma tuzokwirageza uko dushoboye hanyuma tuze ko ubutumire ubundi bwawe tugasonze bafatira n'utonde gusa muganda tavuga ati JCTV yadutumiye kameme nitwareka gushika hanyuma uyundi munsi je tuzuza tuzananye nabo hanyuma dukora igikorwa murakoze cyane ego murakoze cyane tubashimire gose namwe murakoze Imana ibahezagire amina